Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku bintu vyinshi bitandukanye biriko biravugwa ijya nino mu gihugu, gusa cane cane tukaza kuraba ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'ubutungane. Uyundi mu generali akomeye cyane nawe yafashwe kuri ubu apfungiwe mu iperereza hafi na Katedrali Regina Mundi. Uyo nta wundi ni General de Brigade Bertin Gahungu. Uyu General de Brigade Bertin Gahungu ni izina ry'intwazangabo izwi cyane mu gipolisi, yamamaye cyane muri ndamukiza mu mwaka wa 2007 nkuko tuza kubigaruka ko. Uyu kandi Bertin Gahungu yarabaye urongoye iperereza mu gihugu hagati DDI hagati ya Ruhuhuma ndetse na Munyonyo mu mwaka wa 2015. Bisiguye yuko rero ari umwe mu bantu bakoreye cyane CNDD FDD. President Ndayishimiye imbere yuko aza ku butegetsi, Bertin Gahungu yarajijwe amabanga hambaye, gusa Bertin Gahungu yasanzwe arongoye police judiciaire mu gihugu c'u Burundi. Muri Kigarama mu mwaka wa 2020 nibwo President Ndayishimiye yadugije Bertin Gahungu ku ipete rya General de Brigade mu gipolisi. Mu mwaka wakurikiye naho Bertin Gahungu yarungitswe gukorera mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU. Uyu Bertin Gahungu benshi bakavuga yuko yacanywe na President Evariste Ndayishimiye muri aya mezi aheze, kuko muri Rusama uyu mwaka wa 2025 General de Brigade Bertin Gahungu yaratumwe ko gutaha ubutarariye mu Burundi agaruka dajeje kiringo ciwe. Mu misi yakurikiye hari nyandiko nyinshi zagiye kumbuga ngurukana bumenyi zigwanya ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, bikavuga ko Bertin Gahungu nawe yoba azifisemwo akabiko nkuko tuza kubigaruka ko. Nibindi byinshi tuza kugaruka ko ufyende subscribe canke sabone ne butari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi wa muri politike agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. No Muhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. General de Brigade Bertin Gahungu apfungiwe mu iperereza. Izina rya Bertin Gahungu mu mashiramwe aranira agateka kazi na muntu rizwi mu mabi menshi cyane yaranze ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uyu nkuko natangwe mbivuga yaranarongoye iperereza mu gihugu hagati DDI hagati ya Ruhuhuma ndetse na Munyonyo umwaka wa 2015. Ikiringo iperereza ryishe kandi rikanyuruza kandi rikabariza gufa abatari bake. Amasoko atandukanye remeza ko General de Brigade Bertin Gahungu yaraye mu gasho k'iperereza hafi ya Katedrali Regina Mundi, hamwe nyene yahoze yononera ubuzima bw'abandi niho nawe apfungiwe. Ayo makuru nyene avuga ko n'abamugendanira bose bahagarizwe nabo baraye mu gasho kuri police judiciaire i Bujumbura naho igisata yatwaye. Tugaruke kuri amwe mu mabi yaranze intwazangabo mu gipolisi General de Brigade Bertin Gahungu. Izina ry'intwazangabo mu gipolisi ryamamaye cyane muri ndamukiza umwaka wa 2007, aho yari imbere mu bahagaritse Honorable Hussein Rajab yararutse kubogozwa mu mabanga y'umukuru wa CNDD FDD. Uko kwezi nyene Bertin Gahungu yavuzwe mu kuboreza igufu witwa Evariste Kagabo yabohewe akabido kuzuye amazi ku bihimba vyiwe vyirondoka ashigwa umugozi mwizosi bamunige. Aho hose ngo kwari kugira yemere kwagiriza ibinyoma Hussein Rajab. Ico gihe Bertin Gahungu yavuga ko ari mu bashatse kandi rementanya ryose ryakorewe Hussein Rajab. Muri ntwara nteho umwaka wa 2013 uyu Bertin Gahungu yagenywe kurongora igipolisi mu ntara z'uburengero, komiseri Region West. Ni gutyo muri ntwara n'umwaka wa 2014 Bertin Gahungu yabaye mu bateguye igitero ku ngoro y'umugambwe MSD mu Kinindo. Aho rero harafatiwe abanywanyi benshi ba MSD barakubitwa barapfunga imyaka itari mike. Muri Ruhuhuma umwaka wa 2015 Bertin Gahungu yaradugijwe mu mabanga agenwa kurongora iperereza mu gihugu hagati aba DDI. Kuva imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza itanguye muri ndamukiza umwaka wa 2015, Bertin Gahungu yarambaye urwaga, igisata yararongoye carakoze amarorerwa, kwica, kunyuruza abantu bakabugwa irengero, kuboreza igufa n'ibindi vyinshi.
Muri myandagaro h'uyu mwaka w'ibihumbi 2015 nk'uko amakuru ahari abivuga, Bertin Gahungu yarahagarariye kandi abariko barakubita buyo kumumenyesha makuru wa RFI Esdras Ndikumana ku gicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Ico gihe nyene Bertin Gahungu akavuga ko ari we yakoze inama yapanga iganagurwa rya Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye APRODH. Ico gihe Mbonimpa yararashwe ariko Imana irakinga. Aho nyene muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015 Bertin Gahungu avuga ko yarongoye abapolisi bahagaritse uwitwa Dieudonné Ntiburumunsi. Inyuma y'imisi mike ikiziga ca Dieudonné Ntiburumunsi catowe mu Maramvya. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 Bertin Gahungu yarabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi atukana bidasanzwe na Willy Nyamitwe bagirizanya ubuhemu. Zimwe mu mbuga zavugwa ko zikoreshwa na Bertin Gahungu ziri muzigishijwe nko gwamoko. Ivyo ntivyabujije ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 Bertin Gahungu yahawe kurongora police judiciaire. Reka rero tugaruke ku catumye uyu Bertin Gahungu, General de Brigade Bertin Gahungu acanamwo n'intwaro ya President Ndayishimiye. Nkuko nabigarutse ko President Ndayishimiye yasanze Bertin Gahungu arongoye police judiciaire. Muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2020 President Ndayishimiye yaradugije Bertin Gahungu ku ipete rya General de Brigade mu gipolisi. Mu mwaka wakurikiye Bertin Gahungu yarungitswe gukorera mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho akaba ari muri ONU. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 inyuma y'imyaka 3 gusa agenywe guserukira Burundi mu gihugu ca Murantunga, inyuma y'imyaka 2 agenywe guserukira Burundi muri New York muri ONU, umuhungu wa Bertin Gahungu yiga muri Isikamu Surietona Izere Paul Pruneri yarahagaritswe n'iperereza yagezwa ko ari mu bishe umupfasoni Rosine Irakoze mu Kamenge. Ifatwa rya Paul Pruneri ryarababaje cyane Bertin Gahungu, aridoga ko ivyo vyose vyabaye kubera yari kure y'igihugu, ubundi ngo ntawakoze ku muhungu wiwe. Muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2025 muri uyu mwaka nyene General de Brigade Bertin Gahungu yaratumwe ko gutaha ubutarariye mu Burundi agaruka dajeje ikiringo ciwe. Mu misi yakurikiye hari inyandiko nyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi zigwanya ubutegetsi bwa President Ndayishimiye zikavuga ko ari za Bertin Gahungu. Harabamushira ko nk'urubuga rwitwa Imbwa Itukura rwamenye amabanga y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Uyu kandi azwi nk'umuntu yagiye akoresha imbuga ziriko ayandi mazina kugira tukane kuri Twitter. Ivyo yagiye aravyagirizwa nabo mu butegetsi nyene. Ntawuzi ko ari vyo vyatumye Bertin Gahungu ahagarikwa. Ico bikoze Bertin Gahungu ari mu butegetsi bwa President Ndayishimiye bwikeka rwose ko babugwanya bari mu nzego. Pacifique Ninahazwe kandi nawe aravuga ko uyu Bertin Gahungu yamupakije mu mwaka w'ibihumbi 2015. Pacifique uti hari kwigenekerezo ya 2026 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 mu gihe yari mu kiganiro uterereki ca RPA. Bertin Gahungu yarishikiye kuri RPA kuraba vy'ukuri kariho Pacifique Ninahazwe yarari. Pacifique uti hari aciye iminsi mu iperereza babwirwa ko ntashobora kuba mu gihugu. Aho kuri RPA Bertin Gahungu yarahaje acarasubira inyuma kurondera umutahe wo kumfata, acagaruka asanga ndahavuye. Mu misi yakurikiye nagumye ndonka amakuru avuga ko Bertin Gahungu yagendana umutahe wo kumfata. Pacifique Ninahazwe akabandanya avuga ko inyuma y'iganagurwa rya General Adolphe Nshimirimana Bertin Gahungu avuga ko yakoresheje inama mu iperereza. Muri iyo nama harafashwe ingingo yo kwica Pacifique Ninahazwe basanga ntibari bazi yori. Baca bavuga Vital Nshimirimana nawe baramubura, niho bahitamwo kwica Petero Karaveri Mbonimpa, Imana irabahinyuza. Benshi bati ubuzima ngo ni ishure ridasanzwe rya kaminuza. Uwahoze yicaga kiza uyu munsi abarizwaho yahoze akubitira abandi. Wabonye Bertin Gahungu mu myaka yeze ntiyopfuye yibajije ko nawe yopfungiwe mu kibanza cagenewe abo yisabansi b'igihugu. Nitumwipfurije gukubitwa nk'uko yakubise abandi, nitumwipfurije kuboha akabido kuzuye amazi ku magara nk'uko yabikoreye abandi, nitumwipfurije kandi kurenganywa nk'uko yarenganije abandi. Nimba hari icaha yagirizwa amategeko nakore. Gusa ngivyo akwiye kubazwa ni vyinshi, ariko nitwizere ko arivyo afatiwe. Abamufashe basanzwe nabo arivyo bakora. Ngivyo rero ibiriko biravugwa ku ifungwa ry'intwazangabo ikomeye cyane mu gipolisi y'ipete rya General de Brigade yarironse mu irironkejwe na President Evariste Ndayishimiye ubwo yarashitse ku butegetsi. Nako kandi inyuma y'iminsi 2
apfungiwe mu gasho ka Beseri. Umukuru w'umugambwe CPD Anicet Niyonkuru nawe yarekuwe. Umunyapolitika Anicet Niyonkuru yarahagaritswe kuwa kabiri igenekerezo ya 19 myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 aja gufungwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi Bujumbura aho benshi bita kuri Beseri. Anicet Niyonkuru yafatiwe ku cyicaro c'ishiramwe ryiwe Bahasi rivuga ko rirondera amaviza n'ubuzi abashaka kuja hanze. Amakuru twahawe na bamwe mu bavuga ko ubibwo twabo hari abantu barenga 30 bitwariye Anicet Niyonkuru kwa Procureur General de la République bamwagiriza ko yivye ku rwenge. Boba bamwitwariye kuva mu kwezi kwa gatanu, ariko Procureur General de la République yoba yarindiriye ko ivy'amatora bibanza kuvamwo. Ababonye ifatwa rya Anicet Niyonkuru bakavuga ko ku biro vyiwe hari huzuye igitero c'abandi benshi bari baje kwishuza utwabo. Societe ya Anicet Niyonkuru yahora yemerera abantu amaviza n'ubuzi mu bihugu nka Serbia, Norvege, Pologne, Australia, Iraq, Somalia, Dubai ndetse n'ahandi henshi. Benshi bakavuga ko batanze amafaranga yabo ariko batigeze baronka inyishu. Ku munsi weje uheze Anicet Niyonkuru yarengukijwe muri Parquet General de la République ku mutahe twashoboye kubona, aho Anicet Niyonkuru yagiye kwiregura ku caca escroquerie. Anicet Niyonkuru ntihakanye ivyo abakiriya biwe bamwishuza. Mukuru we yavuyeho yemera kuzomurihira igice c'amafaranga yishuzwa. Ku munsi wa mbere isaha 4 z'igitondo muranonge, ku munsi wa gatatu isaha 4 z'igitondo ayandi akazorihwa mu ndwi zibiri. Icaro cha Procureur General de la République witwa Ernest Nduwimana yashinze ko hamwe ayo mafaranga totangwa kuri uyu munsi na wazoca afata izindi ngingo zihambaye. Ku munsi weje rero igenekerezo ya 21 myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo uyu Anicet Niyonkuru yarekuwe aca arataha. Uyu Anicet Niyonkuru ni umukuru w'umugambwe CDP akaba kandi no mu bagize inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi, Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation. Umugambwe CDP waritavye amatora aherutse y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Umugambwe nta ntebe nimwe waronse, ukaba kandi wariyamirije ubusuma bwaranze ayo matora. Uyu Anicet Niyonkuru yahoze mu bavuga ko bagwanye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 yaragarutse mu Burundi aritaba amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 hamaragenwa na President Ndayishimiye kuba umunyamabanga yambaho mu bushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 President Ndayishimiye yagenye Anicet Niyonkuru mu nama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi nk'uko amakuru adushikira abivuga. Ni mugihe kandi hari vyinshi biriko biravugwa ku bihangange bitandukanye irya nino nga mu gihugu c'u Burundi biriko birafatwa bigatabwa mu mvuto. Bamwe bati ese koko ubutungane bwo bugiye kweza abo bwamye burenganya canke se nanone ni ibindi bariko barapfa vya politike. Reka tubirabe iminsi itubikiye vyinshi. Ni mugihe kandi abategetsi basezerana ko Burundi buzoba igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 ukuri ku buzima bwa misi yose kwerekana ko ibintu bimeze nabi cyane. Ikena ry'ibitoro, iduga ry'ibiciro, ubuzima bugoma busubira inyuma bikagaruka ku ndero, amagara y'abantu no gupfungura mu miryango. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura cyo kimwe no mu zindi ntara zo hagati mu gihugu intayi zirababaje cyane. Ubukene bw'ibintu vyinshi cyane bwatumye hazimba ivyo kwiyunguruza. Ku masoko haragaragara ibiciro navyo bikaba umurengera kuri benshi. Uti tumara amajoro menshi turindire ko turonka ka essence n'agakeye, nubwo ibiciro vyoshika tukayironka haba ariko igiciro gishobora kurindwa n'abatunzi bonyene. Niko umwe mu banyonga ipikipiki Ibujumbura yigana. Ingorane ntizigarukira ku bitoro, ifise kandi ingaruka ku bintu vyose. Ibiciro vy'ibipfungurwa navyo bituma abantu bicwa n'inzara. Ibipfungurwa vyankenerwa ibiharage, umuceri, ibiraya, ubushaza, ubufu bw'ibigori n'ubw'imyumbati, ibitoke vyigwije na kabiri mu mezi make cyane. Uti ntidutahura uko twogaburira imiryango yacu. Kubw'icondo nka ku munsi sinshobora no kugura ikiro kimwe cy'ibiharage, bikavugwa n'umunyagihugu abigitega ku mugwa mukuru wa politike. Indwara zifatira ku gufungura nabi ziribonekeza mu miryango ikenye cyane cyane mu misozi aho imiryango myinshi beshejweho n'uburimyi bw'ibiterwa bito bito. Bamwe mu bavyeyi bigana ko bafungurira abana babo rimwe ku munsi kugira ngo bashobore gupfungura.
ukuzimba kw'amatike yo kwiyunguruza n'ibikoresho vy'ishure birabuza abana benshi kuja kw'ishure buri munsi. Ku mavuriro mato mato amwamwe ubuke bw'ibitoro butuma imiti idakwiragizwa bigatera ingorane amagara y'abantu. Uti umwana wanje amaze iminsi biragwaye ariko simfise ayo ndi taxi kugira ndamujane ku bitaro, bisigurwa n'umuvyeyi wo mu Cibitoke mu buraruko bushira urengero bw'igihugu. Mu gihe abanyagihugu babayeho mu kuri, leta ibandanye hayagiza imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Uti ni vyiza kurota ivy'ibihumbi 2040. Uti ni vyiza kurota ivy'ibihumbi 2040 ariko turashonje. Ni vyiza gutora umuti ingorane za kabu imbere yo gutegura ivyakazoza. Niko umwigisha w'Ingozi mu buraruko agaragaza umubabaro. Ica abanyagihugu bashaka ngo kiratomoye. Gusubira guha agaciro ifaranga ry'u Burundi, korohereza abakeneye amafaranga y'agaciro kuyaronka kugira barangure hanze, gushigikira abarimyi n'abunguruza ibintu n'abantu no kugwanya igiturire kibonekeza muri vyinshi. Ngo mukurindira inyishu zirama abarundi babandanya kuba mu ngorane zigira ingaruka zitandukanye zituma imiryango itagira inguvu, intambamye ku ndero y'ugwaruka bikanatuma amagara yaba ntaho nikora abangamirwa. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangize no makuru bagenzi aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko mu urakora.